kubera iki abakobwa bakunda gutanga igitsina cabo bakagiha abagenzi babo ariko bakacima abakunzi babo? Hello guys, bakunzi ba Mico Talent TV, ndabaramukije mwese bivanye naho muherereye, abari mu Burundi, abari muri Kongo, abari mu Rwanda, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, abari mu bihugu bitandukanye ndetse no ku mpera y'isi. Hama irije muri ko murumva ni ryaju ryanje nyene ni Jedor. Hama inyuma ya kamera turi kumwe na David Harrison, wa mu producer, wa mu director, abikora neza cyane gose kugira ngo adushikirize amajwi avuga neza, kugira ngo adushikirize ama image ameze neza. Hama uyu munsi nkuko mubibona numunsi udasanzwe natewe iteka. Okay, natewe iteka kuba naronse umushitsi adasanzwe. Reka rero umushitsi ngiye kubereka umushitsi wari turi kumwe kuri uyu munsi, kandi ndamushima cyane gose kuba yemeye kwitaba kano kamo. Murakoze cyane. Okay, bakunzi ba Mico Talent TV, nkuko mubibona rero uyu munsi ndi kumwe na la fille brillante, umukobwa asayangana akayangana. Reka ndamwakire kuri micro za Mico Talent TV aturamutse. Mbega namahoro? Ego namahoro. Mumeze neza? Ego turameze neza cyane. Ndabashimiye cyane gose kuba mwatwitavye muratwemerera tugakorana kino kiganiro, kandi ize neza yuko bizagenda amahoro. Hama reka uramutse abari kubadukurikirana ndetse unabwire uriwe widondore. Ndabaramukije cyane ba Mico Talent TV abafana bacu. Ku mazina yanje ni yandi nyeneze Carmela canke Izere Khadija, ko umuntu wese yumva ikimoroheye ko mpamagara ni ryari ndi nyene. Ndabifurije umunsi mwiza cyane. Khadija Carmela arabaramukije mwese mko murakurikirana kino kiganiro. Hama muri mvatsi mbega ni iki catumye mpamagara Khadija, ni iki catumye ndamukorananya uyu munsi? Rero umunsi udasanzwe mwarabonye ibiganiro byinshi nagenda kubana nawe. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi bavuga yuko ali fire. Okay, uyu munsi ni fire. Hama rero icivugo canje ndagitangure. Ego, are you ready? I am ready. Okay, nizera ko muradukurikira yuko muri ready. Hama titre canke teme y'ikiganiro canje kivuga giti abakobwa bubu. Aho kwandura kumva abakobwa bubu, apana abahungu bubu, abakobwa bubu. Mbe Khadija, mvuze ati abakobwa bubu ntabwo utangiye kugira? Uya ahubwo nimvuye kubiki uvuze abakobwa bubu kubera ko utavuze abahungu bubu. Ngiye gusigura impamvu navuze ati abakobwa bubu. Kubwizo rero ni bibazo bikeya nateganje ko uyu munsi ngiye kubabaza, kandi nize neza yuko muza kuvyishira umutekano ntangere. Ikibazo canje cyambere ndagitangura. Ego, are you ready? Ndacugura ikibazo cyambere ba. Yes, I am ready. Okay, ikibazo canje cyambere kiravuga kiti kubera iki abakobwa bose bifuza kurongorwa n'aba diaspora? Abakobwa bose presque tout bifuza yuko borongorwa n'aba diaspora. Biva kuki? Niye mpamvu ndashaka kudusigurire ko nawe umukobwa ndazobuvyifuza. Okay, murakoze cyane aba Mico Talent TV. Hama impamvu abakobwa bubu bose bumva borongorwa n'aba diaspora, Yego, urazi ko n'umukene nyina aramwanka. Ico ni cambere. Arumva rero kuba nawe umukene na nyina mwanka yera muyivyariye akamwanka, nta mpamvu yuko nanje noca nirukira umukene. Muri make uvuze ati ngo n'umukene nyina aramwanka, niyo siguri kuri amasi ndatahura neza, ndashaka untahuze unsigurire. Uwo n'umugani ndagucereye. Sigura rero impamvu bifuza kurongorwa n'aba diaspora gusa. Impamvu bifuza kurongorwa n'aba diaspora nuko ari bo bantu bafise amafaranga. Kuko abakobwa benshi bakurikira amafaranga ntabwo bakurikira urukundo. Yego. Nka 99% benshi bakurikira amafaranga. Reko kubera amafaranga amaze gutsinda amatora nyene urumva ko ariyo mpamvu baca bayirukira. Muri make Khadija atubwiye ati impamvu abakobwa bari kubarirukira aba diaspora abari bo barongwa ni kubera ngo ba diaspora ari bo bafise amafaranga. Mbega nta bana taraba diaspora bari mu gihugu nyene bafise amafaranga? Oya, baba bayafise mugabo ntibari bari kuri level y'aba diaspora. Kandi urumva uri mu diaspora ubu ofisi zina. Yes.
baba birukira rijya zina ryo kumva no mu diaspora cyangwa ati asi aya mateka sino yitesha. Mwebwe bahungu muri ko muradukurikirana murumva neza yuko Khadija ariko aratubwira neza ko utari mu diaspora nta mukobwa n'umwe azokwemerera. Muri make rero Khadija genda mu diaspora no diaspora kwanza mu diaspora bisigura iki? Reka jewe uko ndabikubwira ko ndavyumva. Mu diaspora bisigura yuko uravuye mu gihugu ci wawe uragiye mu kindi gihugu. Muri make ngabasigara kwita yuko mu diaspora. C'est-à-dire que rero nuza muri Congo cyane nuza mu Rwanda nuza muri Tanzania no mu diaspora. No kuvuga n'ubu bavuye muri iki gihugu akaja mu kindi nawe nyene no mu diaspora. Ariko me ndibaza ngira mu diaspora ni wa wundi basiyoba yararondeye ndibaza simbiye ngaho muri Tanzania iminota 2 agaca garuka ngo no mu diaspora. Oya. Okay, ukungene Khadija ariko aradusigura cyangwa ukungene karatubwira je siko ndabizi ku bakobwa biki gihe abakobwa biki gihe bita aba diaspora yuko abari umuntu yagiye Buraya muri Amerika mu Faransa muri Canada nico bahagaze ko abakobwa benshi ariko muri henda diaspora n'umuntu wese abavuye mu gihugu ciwe c'amavukiro akagenda mu kindi gihugu ha muri Congo ha muri Tanzania ha mu Uganda ha mu Rwanda n'uyo wowe twomita diaspora sinzi ariko yuko ariko mu vyakira umuntu yabage muri zo bihugu yuko abari bo mu ruhumbira ariko ndazabe iki gihe bahurumbya abamaze kuja muri Amerika murakoze cyane gusa ndagushimiye icyo canje kigira kabiri ni iki kubera iki abakobwa iyo bageze mu mahanga baca bahinduka bagasigara babona ko atakintu babona ko atakuntu babandanya urukundo n'abakunzi babo basize ino ni kubera iki nivuga yuko umukobwa afise umukunzi n'abasanzwe bakundanye hama aragiye hanze Buraya amaze kugerayo ku muri climat tanguye kumuhindura tanguye kuba uwundi umuntu ameze ukuntu ku buryo asigara yifuza yuko ujya asize ino ko batobandanya mu rukundo ivyo biva kuki kubera abakobwa bobo impamvu babikora uko ni kwa kutizerana nta abakobwa abahungu nta cizere bagifise mu rukundo ne kuba hari atacizere kihari mu rukundo niyo mpamvu agiye cyayiyumvira ati eske wewe iyo ndamusize yo bari karakora iki yo bari mu biki ye mutizeranye ivyo bintu sometimes birakunda gushika Mbe Khadija uri kuravuga ko wonye mbega ntiwabahindurwa yuko baba bamaze kugera ahantu hameze neza cyane gose bo ubwa mbere bazi kubona yuko hariho difference entre yino na hariya amaze kugera hariya deja amaze kugira mu mafaranga menshi cyane gose amaze kugira mu bitagase bimeze neza ubwo sishosho bakibitera so kuvuga uko aho n'umuhungu wese nuko abameze n'umuhungu arabigira Wajivye ku bahungu nako ndabizi umuhungu yayo bishise agenda gusatsira agapambara mu bihugu bitandukanye yageze hari yanye rokunda kuvuga ati ishushu ndakuronke telefone ariko abahungu ntibigira bikora ni kubera iki urabona abahungu ndetse n'abakobwa bo bose bafise imitima imwe iyo umukobwa amaze kuja mu mahanga canke umuhungu amaze kuja mu mahanga ntasubira kwibuka wa wundi yasiga inyuma ntashobora kumwibuka aca avuga ujya muntu si level yanje ujya muntu nitwo kucanana hamwe ujya muntu ntidushobora kuja kuri level imwe ni kuvuga ni bimwe bavuga ngo hariho umugani bavuga ngo amatako atangana ntiyogera hamwe amatako atangana ntiyogera hamwe rumva nyene nawe ufise amafaranga ufise ni Subaru ngaho yego bakunzi ba Mijo Talent TV murumva Khadija ukungene ariko agenda atubwira muri make rero mwimwe abahungu mutaraja hanze ngo mu diaspora ore wenu niko uvuga rero Khadija muri make urukundo rugiye gusiga mu diaspora gusa sha ndetse kubesha no muri abo ba diaspora nta rukundo ruhari yego berega nta rukundo rugihari icyo nico kibazo yego badawe ndibaza sinzi ku bandi mugaye sinzi wavuze ngo urukundo rufise benego ushaka gusanga Imana yararuremeye benego yego ariko jewe nta rukundo nzi pe sino bivuga ntago nzi no kuvuga rero sometimes abakobwa benshi birukira amafaranga pe birukira amafaranga none ugiye kubona yuko umumama wa 50 asabana bakuze mugari karirukira mu muhungu wa 20 kombe none si amafaranga kandi umuhungu nawe amurondeye acavuga ati ujya mu meremane afise irari sinumwitesha acerekana n'urukundo aca yirukira izo rari
muri make rero Khadija ariko atubwira ati impamvu canke ikintu nyamukuru gituma abakobwa benshi bamaze kugera hiyo mu bihugu vya Burayi bahinduka ni kubera ko hari yanye ari tandukaniro nino hari ngo amafaranga hari abazungu hano bafite amafaranga bisa bayarondeye nico kintu rero gituma urukundo ruca rutituka. Ego kubera urukundo rujana n'amafaranga ata amafaranga hari nta rukundo ruhari. Bakunzi ba Mijo Talent TV ati ata amafaranga hari nta rukundo mige mudafise amafaranga rero ivyo rukundo nimba warigeze kugira indoto canke inzozi yuko yumva yuko uja mu rukundo ata amafaranga ufise shaka wirekere. Khadija mumva mko mabwira mutubwira muze kumumfasha kabisa muri comments mumumbarize ibibazo kandi ateza kuvyishora. Turabanda n'ikibazo rero cyacu ca gatatu. Kibazo gikaze cyane kibazo ca gatatu gikaze. Ama Khadija ndafise rero ikibazo kivuga kiti kubera iki abakobwa bakunda gutanga igitsina cabo bakagiha abagenzi babo ariko bakacima abakunzi babo. Numva wose wallahi. By the way impamvu abakobwa benshi bakunda guha abagenzi babo oya bakunda kuba ndashaka uzura bivuga kuvuza guke ntibaza gutahura bakunda guha abagenzi iki bivuye ko nabintu bivuze. Okay, it's okay. Bakunda guha Come on, yes, come on. Kukibazi okay. Bakunda guha igitsina abagenzi babo. No kuvuga ngo je nyamba wewe uri umugenzi wanje. Yego. Ndashobora kuguha kubera bwa bugenzi. Ariko uri sheri wanje. Ikintu ca mbere niyumvira ati ndaguhaye. Ucumpeba. Okay. Come on, yes. Umuhungu nukuvuga umuhungu ari boyfriend wawe umuhaye ijya mbere ijya kabiri. Ntashobora kugaruka. Oya umenye nyamba na sheri wawe yarakwimye rero ubimenye ko ari uko nyene. Niki gituma atagaruka umaze kumuha rimwe kabiri? Ni kubera acavuga ati eske uyu muntu nzomushirahe. Nta no mutwara. Nukuvuga mumaze kuryamana rimwe kabiri gatatu. Acavuga ati naciye aho abandi baciye. Ntashobora kugutwara acavuga ati none uyu muntu buri muntu wese iyi nzira yicamwo buri muntu wese inzira yicamwo eske no mutwara kugirana kandi rero Khadija uri kuratubwira yuko igituma abakobwa baha abagenzi babo bakima abakunzi babo je nyafatire kuri ico bakima abakunzi babo bagira ubwo yuko abakunzi babahaye ko buca babaheba eske ico nico buca babaheba nibo baheba gute nagira ngo umuryoheye umunezi nagira ahubwo urukundo goca rubanda rugakomera. Sheri wawe nyamba mumaze kuryamana nta sheri mfise ariko okay aho niyo mpamvu nakubwiye ati nyene aho je gusaga sheri wawe yarakwimye yarakikwimye basi. Okay ntaco yarakinyimye. Okay continue. Yarakikwimye rero kuvuga ngo nyamba yarakikwimye ndaze warashavuye muri ico gihe. Wararakaye ariko azogera igihe wiyumvira ati none kurya muntu yakinyimye ariko atanzigo kubera ikintu urindira kazokimpa hama hageze. Rero uzobona umukobwa wese akiguhaye sha uzocumanika amaboko uwo muntu siwe. Naho none azoba nyine basi niyo mpamvu n'abahungu bubu ntibakirongora na mama yaje kuko nta cizere bagifise. Kubera cakindi bo kwiyumvira kurondera inyuma ya mariage bakironka ava ya mariage. Na je ndi umuhungu penda kironka buri munsi ntibaza ko nogera mariage. Aya ndagushimiye cyane gose Khadija aje kutubwira impamvu abakobwa batinya guguha abakunzi babo bakaha abagenzi babo ni kubera yuko boca batinya ko urukundo guhagarara canke umuhungu yoca muheba aca yifuza guha mugenzi waho yipopera ariko umukunzi wiwe uhonye hama akazogera igihe umukunzi wiwe akaza gutwara ikintu bamaze gucamo ariko si vyiza mwe mubikora. Nimba uvuga ati je mukunzi ashishira kumuha niyo mugenzi wawe mwime kuko si wazogutwara we gusa ni kukonona. Ikibazo rero canje ca kane kiravuga kiti kubera iki abakobwa bubu kubera iki abakobwa bubu batanyugwa bifuza ko uyu munsi nimba barongowe naba
ariko ejo bakifuza yuko barongorwa n'abandi kubera iki batanyugwa yifuza nciye kuri kanaka ebana ararenze amasaha 2 3 4 kanaka yongera ngo yo kwita nk'umunsi wose kubera iki Abakobwa Bamez'Uku bariho hariho genre y'Abakobwa Bamez'Uku biva kuki Khadija ivyo onye hariho abakobwa benshi bibako donc no kuvuga ngo biba bijanye n'ukuntu baba barababajwe kenshi sometimes kenshi usanga barababajwe ari babandi bavuga ati kubera nababajwe n'urukundo reka nje muri ivyo bintu ariko navyo nyene si vyiza urashobora kwicara ukarindira umwanya wawe ukagera si ngombwa ngo nyamba mvuye kuri wewe uno munsi cenja kuri kanaka ejo hanyuma cenja kuri kanaka cyangwa uno munsi mpure na babiri ejo mpure na batatu ivyo si vyiza hama Khadija je cyune ariko ndiyumvira kuri ico onye sinzi ko coba ico je mpora niyumvira impamvu ivyo babikora ni kubera ko aba yavuze ati kanaka kweri nahuye na David David kweri yakoze umuti ariko yamfubije reka nje kwa Jido nawe Jido ngira ngo arakwiza je nico nako niyumvira neza kuvuga ati abashaka kumva itandukaniro ry'umwanya je niko muhamaze imisi niyumvira byo bari zero nizo maze imisi niko ndiyumvira nivyo biravako kubera ushobora gusanga we naje wawe ukamfuvya bro uramaze gutwara imodoka wishize mu bitesi vya gatatu hanyuma ugaca urekura ugaca ufunga fire ubwo nyene wewe aho onye nivyo mu mutwe biravayo urumva bisaba nyamba mwavuga nyura mureka umuntu agaheza nawe akumva ko ari umuntu gusa sometimes menshi ndimwo Jesi ndimwo ndizabimba bati sindimwo oya ntihagire uzoza kundondera ngo uje ivyo ndabikora oya ntavyo nkora rero no kuvuga ngo abakobwa benshi bakunda kuja mu bahungu benshi kubera uko kuntu usanga nyambara abakunzi babo babapfuvya nyambara ari uwo mu rugo nyambara umugabo wawe gasanga kubita kamwe gaca yigiye kandi wewe urumva bashaka uko iminota 2 heze binurana mu gikoni mu binurane muri saro kubinurana umva arako gusanga bafite ico caka umva bifuza yuko ari kubinurana kabisa niyo mpamvu yitumare batanyugwa urumva hariho nk'umuntu ushaka gusanga ashobora gukora n'amasaha 3 ni example ntabwo mvuze ngo ndabizo oya ntavyo nzi pe ariko ni example nukuvuga rero yamenye gukora amasaha 3 agacagora isaha imwe n'inusu hari ibintu biba bitaramira neza mu mutwe yo ni nko gufata imodoka urabona uri hajya ahantu hamanuka uri kurashunguruka neza na neza ugeze hagati na hagati ugafunga fire ucubege bigenda gute bica bigenda nabi muri makero ukungene Khadija ari karabinsigurira ukungene ari karabimbwiye biboneka yuko Khadija ivyo bintu ahora abikora Khadija ego bo misanzwe uri kusigurira nk'umuntu abizi nk'umuntu ahora abikora kuko ngo hari kurungu cyo yumva mu mutwe ngo kungewe cyo mvumerewe mbe biramaze kubako oya je ivyo bintu navyo nkora kandi nivyo gumbeshe ni wabikuye he wabimenye gute impamvu nabimenye nuko nagenda soma ibitabo byinshi ibitabo ivyo bitabo nazo rabindangira natwe tubirangira abandi ivyo bitabo biri he bibliothèque nyabaki toje kusanga ivyo bitabo nasomye ibitabo byinshi nasomye magazeti nyinshi niyo mpamvu navyisanzemo umva izo nkuba kuramva wabisomye mu bitabo kasha Khadija uri kumbwira ibintu wakoze ibintu ufise experience uzimwe none sivyo none Khadija oya nta experience ndabifisemo kuko je ntavyo nkora usamaze kubikora ututuvugishanye ukuri Beka mvugisha ukuri kubikora sukuvuga ariko kuba noba narabikoze mama nawe baroga n'ukuri noba ntarabikora Khadija tubwiye ati ngo hamwe batarakora ico kintu hamwe yo atarakora ico kintu ngo nyina we yo aroga muri make yaraguteye imyako uraho twakoranye mu kiganiro niyo nabajije akantu karaho yaranyimbije kweri namaje akabazo kavuga kati nere bijya bintu biraryoshe byaba biryoshe beho cyo kibazo ndakigarukanya kugira ngo nanu ukimbwira urahafise uko yambwire kanawe numve ugiye kuvyumva bijya bintu nivyo bintu vya mbere ngira bifise feeling kubera
uzurabe n'umukecuru yahongotse amenyo we aho hantu arahamashe yumva umengo yarekareka. Muri make rero Khadija tubwira neza ko ibintu Imana yarimye vyose ni vyiza kandi yabonye ko vyose ari vyiza. Bakunzi ba Mijo Talent TV ndabashimira cyane gose ukungene mubasha mudukurikirana uko bukeye nuko bwije. Hamanda yibutsa neza ko mugenda ku mbuga zacu haba kuri YouTube wandika Mijo Talent TV, haba kuri Facebook wandika Mijo Talent TV, uzosanga ko ibiganiro bitandukanye, amafilime atandukanye, indirimbo zitandukanye, hari korerwa ko ibintu byinshi cyane gose bimeze neza cyane gose. Hama nogenda gusa neza ko kuri micro twari kumwe na Jedor igije ku murumva, hama inyuma ya kamera twari kumwe na David Harrison director, hama umushitsi wanje nawe reka yongere ababwire uwari we. Murakoze cyane, jewe amazina yanje ni Carmela Izere, imwe ndabisubiramo ariko uko abafana bazokumva izina rimwe bazocagura izina rimwe niryo nzoguma nitwa. Nyama bazocagura kwitwa Khadija, nyama bazokwitwa ni bacagura kuba nitwa Carmela bivanye nuko abafana bavyumvamo. Bazombwire ndakeneye muri commentaire izina bashaka bacagure. Ndabibasavye. Udufashe rero ukabasezera ukabifuriza umunsi mwiza abakunze ko badukurikirana kandi barakukunda cyane gose. Ubushize nawe bwe yuko Carmela yuko ari single ntararonka umukunzi, kubaro bifuza nimero yiwe muze guca kuri jewe ndabahe nimero yiwe kuko mara yuko ari umukobwa ameze neza cyane. Basezere rero. Okay, bakunzi ba Mijo TV ndabakunda cyane. I miss you sana kandi ndabakunda n'abakumbuye pe. Muze kumbwira muri comment ibintu tuza kuvugana, muze guca pembeni inbox tuza kuvugana neza. Bakunzi ba Mijo Talent TV ndabashimiye cyane gose mwafashe kano kanya muri ko murakurikirana ikiganiro cacu. Imana ibahezagire naho utaha. Bye bye.